Yafatanije n'isi kwizihiza isabukuru ya 73 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rutangaza ko uburenganzira bwa muntu burushaho kugenda bwimakazwa, gusa ngo hari ibikwiye gushyirwamo imbaraga nko kuzamura ubushobozi bw'umugore. Mugenzi wacu Asumta Kabayiri i Kigali mu Rwanda abaye inkuru irambuye. Insanganyamatsiko y'isabukuru ya 73 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu isaba ko habaho kugabanya ubusumbane bw'abantu nk'imwe mu ntwaro zakwifashishwa mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Mu bibazo byagaragajwe nk'ibyasuzumwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda uyu mwaka, mu bibangamiye uburenganzira bwa muntu ku isonga hagaragajwe ko umugore akiri inyuma mu bukungu. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda Marie Claire Mukasine: tubona hari intambwe ikeneye guterwa mu bijyanye n'uburenganzira bw'umugore mu bukungu. Abagore baracyari mu bikorwa bito bito, hari abantu bagifite imyumvire y'uko hari imirimo abagore badashobora gukora, cyane cyane mu rwego rw'abikorera. Ibyo rero ni ahantu twabonye hakeneye intambwe. Imwe mu miryango itari iya leta igaragaza ko abanyamuryango bayo bagihura no guhutazwa ndetse uburenganzira bwabo bukahazaharira. Bavakure Vincent, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira iterambere ry'abasigajwe inyuma n'amateka Kuporwa, agaragaza ko urwego avugira rwo rukiri inyuma mu byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu. Haracyari ikintu cyo kuba batagira ubutaka. Twakoze sampo abantu 380, tuza gusanga muri abo 387.6% nta butaka bagira. Badafite ubutaka aricyo gituma bahura n'ubukene bukabije. Abagore benshi cyangwa se igitsina gore bitewe n'imibereho babayemo bashatse bakiri bato, harimo aho bakibanena mu by'ukuri, aho abandi bari cyangwa se wenda yagiye nko mu gihe cya mbere bakitabira ibirori iki cyorezo kitari cyaza, ugasanga hari aho bakibahera ukwabo. Bigira ingaruka kubera ko wa muntu abaho wenyine asa nkaho yumva ko atari umwenegihugu. Umuvugizi w'imiryango itari iya leta ikorera mu Rwanda nayo yemeza ko hakiri ubusumbane mu baturage, ariko akishimira ko hari gahunda zashyizweho n'igihugu mu gukemura ibyo bibazo. Ni Joseph Nkurunziza Ryarasa uvugira sosiyete sivile mu Rwanda. Ubusumbane bwo burahari. Iyo unagiye no mu giturage hari abakennye cyane, hari n'abakize, hari abafite, hari abadafite. Ariko ikiza ni uko porogaramu za leta zihari ni uko zirengera buri munyarwanda wese. Igisabwa ni ukugira ngo abayobozi bashyire mu bikorwa za porogaramu uko zimeze. Icya kabiri, hakwiye kwigishwa abaturage kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo. Ihuriro ry'amashami y'umuryango w'abibumbye akorera mu Rwanda ryo risanga ubusumbane ari ikibazo rusange ku bihugu byose byo ku isi, ariko Bwana Fode Ndiaye, umuhuzabikorwa w'ayo mashami mu Rwanda, asanga ibihugu bikwiye kugira imiyoborere myiza, kugira abaturage bajijutse kandi bagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo mu rwego rwo kugabanya ubusumbane. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yo ikavuga ko guharanira uburenganzira bwa muntu ari urugendo rukwiye guhoraho kandi ko abantu bose bakwiye kubumenya. Cyambere nuko abantu bamenya yuko bafite uburenganzira. Abantu bose mu bice byose barimo no mu mirimo barimo bakamenya ko uburenganzira twabwemerewe n'amategeko. Navuga mu miterere y'amategeko, ubundi uburenganzira turabufite. Kubishyira mu bikorwa niho hasigaye hari ikibazo. Ari umuntu ku giti cye yumve ko afite ubwo burenganzira kandi ku buryo bungana n'ubwundi, kubera ko ari umuntu byonyine bimuhesha bwa burenganzira bungana n'ubwundi. Muri raporo yasohoye igaragaza ko uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda muri uyu mwaka, iyi komisiyo yongeye kugaruka ku bibazo by'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda nka kimwe mu bintu bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo kandi ivuga ko yakurikiranye ibirego by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bigera kuri 597 birimo ibisaga 339, ni ukuvuga ibisaga 56% byayigejejweho mu mwaka wa 2020-2021. Muri byo 480 ni ukuvuga birenga 90% byarangije gukorerwa iperereza rigaragaza ko birimo ihohoterwa. Imiryango mpuzamahanga yakunze kunenga leta y'u Rwanda kubangamira uburenganzira bwa muntu, harimo nka Human Rights Watch. Raporo iherutse gusorwa na leta ya Amerika mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatatu ivuga ko hari abaturage bakorewe ubwicanyi, kunyuruza
kunyuruza abantu, iyicarubozo, gufunga abantu bidakurikije amategeko, gufungirwa politike, kwinjira mu buzima bwite bw'abantu, kuniga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru. Ikavuga ko bikorwa n'inzego z'umutekano za leta. Gusa leta y'u Rwanda yo yakunze kugaragaza ko ibivugwa n'iyo miryango n'ibisohorwa muri ayo maraporo nta shingiro bifite. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru riratangaza ko abanyamakuru 45 bishwe muri uyu mwaka, abandi 365 bakaba bafunze, 48 bose bari muri Afurika. Barazira ibintu binyuranye, ariko ikintu cya mbere bazira nuko bazira gukora akazi kabo. Uko batwishyira ku marisite ni abanyamakuru tuvuga ko bafungiwe akazi k'itangazamakuru. Hari ababa baratangaje ibintu babona bitagenda mu bihugu byabo. Ernest Sagaga ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru. Ayo makuru ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Kuri uyu munsi wahariwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru riratangaza ko abanyamakuru 45 bishwe muri uyu mwaka, abandi 365 bakaba bafunze, 48 muri bo bari muri Afurika. Eritrea, Ethiopia n'u Rwanda biza ku isonga mu bihugu bibonekamo abanyamakuru benshi bafunze. Inkuru irambuye, Eloge Wilikaneza. Ikiganiro cy'umwaka cyasohowe na CPJ kuri uyu wa kane yerekana ibitigiri byo gushika ku itariki ya mbere ku kwezi kwa 12. Uwo muryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko umwaka wa 2021 wabaye mubi cyane kandi uruhije ku banyamakuru muri rusange ku isi yose. Ubushinwa buza ku isonga ry'ibihugu bifite abamenyeshamakuru benshi bafunzwe, bukaba bufunze abagera kuri 50. Hakurikira ibihugu vya Myanmar kirimo abafunzwe 26, Misiri 25 na Vietnam 23. Muri Afrika turetse Misiri mu buraruko, mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika abagera kuri 45 barafunzwe nk'uko vyemezwa na Muzoki Mumo atwa CPJ muri ako karere. Abazwa hanini na Ethiopia. At the top, we have Eritrea, which has 16 journalists behind bars. A particularly disappointing figure for us was to find that there were at least 9 bari mu mabohero. Ibitigiri by'umwihariko byanaduciye intege cyane n'ibyo muri Ethiopia. N'imiburiburi twasanze hamenyesha amakuru 9 bafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi. Iki ni ikimenyetso c'ukunyuka k'ubwigenge bw'itangazamakuru muri ico gihugu kuva hadutse intambara. Kandi twamenyesha ko nubwo twemeza abanimiburiburi 9 dukomeza gutoho ku bandi banyamakuru bafashwe mu kwa 11 aho hatangazwa ibihe bidasanzwe. Niko yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye. Umukenyezi yemeza ko n'u Rwanda rutoroheje amenyesha amakuru mu 2021 ku bari bafunze umwaka uheze, hiyongereye ko 3. When we look at our region, another country where we find that things are not so good for journalists is Rwanda. In our data this year, we found that there were at least 7 journalists. Akarere kacu dusanga ikindi gihugu ibintu atari vyiza ku banyamakuru ari u Rwanda. Kugera ku itariki ya mbere uyu mwaka twasanze abagera kuri 7 bari bafunzwe, hiyongereye ko 3 kubo mu mwaka uheze. Benshi muri bo bakorera urubuga rwa YouTube bagashikiriza canke bagahijamba abantu bashikiriza ibintu mu Rwanda bakora ko bagasha. Ingendo iteye akoba gose. This trend is extremely worrying. Avuga nka Muzoki Mumo, Perezida Paul Kagame amenyereye kandi ivyo banenga bimushikako. Mu nama y'abayobozi mu mpera z'ukwezi kwa 11 yabikomojeho, asanga hatobanza kwihutirwa gufunga mu gihe abantu bashobora kubeshuzanya ku makuru atangwa. Uko niko abisobanura Paul Kagame. cyane cyane n'ibijyanye na za social media bifite icyo bimaze, wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose, byaba bibi byaba byiza, ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo, bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa ikintu.
ujya hariya akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati kwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we. Iyo niyo ntambara nziza ya mbere, nko kujya impaka. Niba ubeshya akwiye kuba abakunyomoza. Mu maseruko ya CPJ mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika ariko yemeza ko urubaho rwose rutirabura. There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalists imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists hari ibihugu abanyamakuru bari bafunzwe umwaka uheze ariko atanu umwe twasanze afunzwe uyu mwaka. Urugero hari Burundi aho abanyamakuru ba Iwacu barekuwe mu mpera z'umwaka uheze. Dufite na Sudani y'umanuko aho muri raporo y'umwaka uheze hari abafunzwe, mugabo uyu mwaka nta n'umwe cyo kimwe na Uganda. None izi mpinduka zoba zerekana igicapo cyiza muri byose mu kumenyesha amakuru muri ibi bihugu, Uburundi, Sudani y'Amajepfo na Uganda. Haba namba kuko na hata umunyamakuru yari afunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi. Abanyamakuru baracahura n'ibibazo bikomeye muri ivyo bihugu. Niko yemeza. Muri aka karere iruhande y'amenyesha amakuru bafunzwe hari n'abishwe. Babiri muri Somalia bahitanywe n'abihevye ba El Shabab hamwe n'umwe muri Ethiopia. Mu bafunzwe bose nta mukenyezi n'umwe arimwo, mu gihe mu mwaka uheze hari babiri bo mu Burundi bari bafunzwe. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Navuganye n'ushinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru Ernest Sagaga, atangira ambwira icyo abanyamakuru bazira. Barazira ibintu binyuranye, ariko ikintu cya mbere bazira ni uko bazira gukora akazi kabo, kuko abo twushyira ku marisite ni abanyamakuru tuvuga ko bafungiwe akazi k'itangazamakuru. Hari ababa baratangaje ibintu babona bitagenda mu bihugu byabo, hari ababa baragerageje gutahura amakuru yari yarahishwe n'abayobozi. Hari impamvu nyinshi, ariko zose zigahurira ku kintu kimwe cy'uko iyo bafunze mu by'ukuri baba bazira kuba barashatse gutangaza amakuru bakaha abaturage b'ibihugu byabo inkuru nyazo ku bintu bibera mu bihugu byabo. Muravuga yuko muri abo 365 bafunze 48 bari muri Afurika. Ibyo bihugu bafungiyemo bimwe nibihe? Ibihugu byo muri Afurika dusangamo abantu bafunze benshi abanyamakuru, twavuga nk'igihugu cya Eritrea aho abarenga 20 bafunze. Mu gihugu cya Misiri naho hari abanyamakuru, umubare munini w'abanyamakuru ufunze. Muri Cameroon naho hari umunyamakuru, hari umubare nawe utari hasi w'abanyamakuru. Hari n'abandi ndetse bakurikiranwa tuzi ko bari mu mbere y'inkiko ariko badafunze, niyo mpamvu batari ku marisite nko muri Uganda. Mu Burundi naho abari bahari umwaka ushize bari barekuwe, no mu Rwanda ndetse tubaramo 5 bagifunze. None se muri make mufashe nk'akarere ka Afurika iyo hagati mukakagura, musangaho ibintu byifashe bite? Mu by'ukuri ishusho wareba mu karere kamwe ushobora no kwisanga mu tundi turere tw'isi. Ikibazo cy'itangazamakuru, ubwigenge bw'itangazamakuru kiracyari ikibazo gikomeye mu bihugu binyuranye. Hari aho bagifite amategeko agenga itangazamakuru afata ibyaha bikozwe mu itangazamakuru nk'ibyaha bihanwa n'amategeko mpanabyaha, bituma nyine bashobora kuba bafungwa. Hari n'ahandi nyine mu bihugu bimwe na bimwe nk'ibyo nakubwiraga bya Eritrea, nubwo tuvuga ko abantu bafunze ariko usanga amakuru amwe n'amwe ashobora kuba yatuma umuntu akeka ko batakindariho, ariko kubera ko batigeze bagizwe imbere y'inkiko ugasanga tutazi neza imibereho yabo. Ariko ibyo ngibyo nubwo umureba no kuri Afurika n'ahandi hose muri iriya raporo wareba wasanga icyo kibazo gihari. None mubona hakorwa iki kugira ngo abanyamakuru bakore umurimo wabo nta nkomyi? Igikwiye gukorwa mu by'ukuri ni uko amaleta y'ibihugu byacu ku isi yajya agendera ku mategeko ari ayo muri ibyo bihugu bwabyo, kuko iyo ugiye kureba usanga buri gihugu gifite itegeko nshinga riha uburenganzira umuntu wese wo kwishyira akizana mu bitekerezo. Bivuga ko rero n'abanyamakuru bakwiye kugira ubwo burenganzira, bagakora birumvikana bitwararitse amahame y'akazi kabo, ariko ndarengerwa n'amategeko. Noneho iyo tunarebye amategeko mpuzamahanga nayo hari ingingo nyinshi zayo nazo zirengera abanyamakuru zituma batagombye kuba bafungwa. Nibutse ko ikintu cyiza cyabaye muri uyu mwaka nuko abahawe muri uyu mwaka igihembo cy'amahoro cyitwa Nobel
ni abanyamakuru babiri, umwe muri Philippine Maria Ressa na mugenzi we mu Burusiya witwa Dmitry Muratov. Mu by'ukuri mu kukibaha abakibahaye bavuze ko babahembeye kuba barakoze ibishoboka byose kugira ngo barengere uburenganzira bwo gusangira ibitekerezo, ariyo nkingi ya demokarasi. Ni ukubera ko mu by'ukuri ibyo duhora tuvuga noneho byemejwe n'abantu batanga icyo gihembo cy'akataraboneka, ni uko itangazamakuru rigamije kubaka igihugu, rigamije kubaka demokarasi mu bihugu by'abanyamakuru baba bakoreramo. Mu by'ukuri no kubarengera, mu by'ukuri umuntu aba arengera inyungu z'igihugu, inyungu z'abatuye ibyo bihugu byose. Ernest Sagaga ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, leta y'u Burundi ntishaka ko intumwa idasanzwe ya ONU ireba uburenganzira bwa muntu ikandagira mu gihugu. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro warayabitangaje mu nama yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abaye inkuru irambuye. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yakuriye inkoni ku gishitsi ishamwe mpuzamakungu ONU mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane i Bujumbura. Bamwe mu baserukira ivyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya na bagenzi we babajije aho u Burundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse n'akarere, bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe kuraba ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Le Burundi a, je pense, a une invitation ouverte pour tous les rapporteurs et les... Ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijero gateka kazi na muntu ya ONU canke ayande mashami mpuzamakungu kugira ngo bemererwe kuhakorera no gukora amatoza yigenga, ariko ntibigeze bemererwa mu myaka iheze. Nta numwe mbere arahonyuze kirenge ngaha, kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira. Nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushirwaho na ONU ko yoba azemererwa gukorana neza n'u Burundi agashika ngaha. Mugira ico mubivuze ko murakoze. Je voudrais bien savoir votre réponse aussi. Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONU ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka 5 bakora amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi warurongowe n'umunyasenegal Doudou Diène. Abagize akanama ka ONU kajeje umutekano n'akajejwe agateka kazina muntu baciye basubiriza uwo mugwi no muhinga yigenga yiswe rapporteur spécial sur le Burundi. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu. Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc so context ati murazi kandi nimwirengagize ingene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuzo kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu, kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu vya Afrika twari twamwiyamirije. Nukuri ntitumushaka na gato, ariko tuguma tuvugana na ONU canke abandi bose bavyifuza kuvyerekeye agateka kazina muntu biciye ndetse no mu mugwi w'igihugu cacu ujejwe agateka kazina muntu. Kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata. Imigenderanire izoca handi atari kuri uwo muhinga. La coopération va continuer à d'autres niveaux. Shingiro asigura ko ubu agateka kazina muntu kifashe neza, kandi ko iyo ntumwa atakamaro ifitiye Burundi. Amwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagize ico abivuga ko. Gerard Hakizimana atwara icamwe Foricone F ryegereye ubutegetsi ashigikiye Shingiro. Aho byaboneka ko amareta amwe akoresheje igihagararo cayo yagombye by'ukuri kwinjira muri demokarasi y'igihugu, na cyane cyane mu kugomba kuzivya cyangwa kugomba kwerekana ko ibintu bitako biragenda. Mbere twabona gusaba ko n'ujya mu rapporteur spécial yagenywe ko adakenewe. Igihugu kirimo amashami yigenga no musemererwa gukora ku mugaragaro, igihugu kirimo imigwi itandukanye maradiyo, igihugu kirimo ibigo bihamya agatakazi na muntu nka CNDH muzi ko ifise na stati A. Biraboneka kujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi. Uno munsi amakungu nahindukiza ijisho abone ko abarundi bariko baritunganiza igihugu. Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagizi yaravuye Baraka yerekeza mu mujyi wa Uvira ageze ahitwa Lweba mu birometero 12 inkambi ya Rusenda. Bamwe mu baturage bamurutsa mu modokari harimo n'abandi bagenzi bamwicisha amabuye. Gasole Felix numwe mu muryango w'uyu majoro wishwe aratwiganira uko byagenze muri aya magambo.
umusirikare bari kumwe n'abandi basirikare 5 barimo koloneli wapfuye ni majoro, yari kumwe na bagenzi be bajanye utitilere we kwa muganga, bamukura mu modoka baramwica baramutwika. Ni gute abandi basirikare batamutabaye kandi bari bafite imbunda? Icyo kibazo ni cy'abantu bibaza akagambane urwego rugezeho. Umusirikare wa FARDC uri kumwe na bagenzi be ahakurwa mu modoka kwicwa, bagenzi be habe no kurasa no gutabarwa ngo bari bukungu nibura ubwo baramira ubuzima bwiwe. None se iwe yaba yazize iki aho mugwebo? Ntacyo yazize, nikiri abandi bose bagenda bazira yuko ari umunyamurenge, naho ubundi bwo nta kosa yakoze, wari uherekeje mugenzi we ntacyo yazira. Hari ibibazo bagenda bagira bari abantu muri kariya karere, ejo bundi bari banyeze inka zirenga 600 z'abanyamurenge, barazijana hariya haruguru ya Rweba, bagiye kuzigabura ntibabyumvikanamo, bararwana baricana abantu 5 baje kubyitira abanyamurenge kuko akarere karimo intambara nta kundi bavyita, barabona abanyamurenge barangize ngo nicyo bazira ngo baza bahora kandi ari bo n'ubundi bishe abantu babo. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Major Dieudonné Kasereka ku rufu rw'uyu musirikare, atubwira yuko dutegereza itangazo aza kugenera abanyamakuru. Twahamagaye kandi umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Tanganyika ntiyafata telefone yacu ngendanwa. Urupfu rw'uyu musirikare ruje rukurikirwa abandi baturage 5 bo mu Gweba bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Kuva tariki ya 13 y'ukwezi kwa 10 mwaka 2021 intambara, ibikorwa byo kwica abantu ndetse no kunyaga amatungo byakomeje kwiyongera mu karere ka Bibogobogo kari muri secteur ya Tanganyika. Muri uku kwezi kwa 12 kandi abantu bitwaje imbunda batwitse imodokari yari igemura impunzi z'abanyamurenge ziri Bibogobogo, ipfiramo abantu 5. Vedaste Ngabo ku garadijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko abakozi baryo 3 bakomeretse ku wa gatatu igihe imodoka yaraswaga n'abantu bataramenyekana. Eugene Mukankusi. Umuvugizi wa HCR Johannes Van Gemund yavuze ko abagabo bari bafite imbunda bagabye igitero ku modoka y'iri shami rya ONU i Rubero mu ntara Kivu ya ruguru. Yakomeje avuga ko umusirikare bari kumwe watanzwe n'ingabo z'amahoro za ONU nyuma yabaherekeje akabageza ahari umutekano. Uwo muvugizi wa HCR yagize ati abakora iby'ubutabazi mu bijyanye n'abateshejwe ibyabo ntibagombye kwibasirwa. Uburasirazuba bwa Kongo bucumbikiye imitwe ifite intwaro irwanira ubutaka n'umutungo kamere, kandi igisirikare cya Kongo kidafite amafaranga akenewe nticyagiye cyoroherwa no kuburizamo ibitero bitandukanye bigatuma abasivili bahora baterwa. Muri iyi myaka ishize i Rubero habaye ibitero hagati y'abarwanyi ahanini bo mu bwoko bw'abahutu n'abanandi. Mu Burundi ishyirahamwe Olcom rirwanya isesagurwa ry'umutungo wa leta na ruswa rirahamagarira abarundi kugira uruhare mu kurwanya ruswa. Kuri uyu wa kane amahanga yizihije umunsi wahariwe kurwanya ruswa. Insanganyamatsiko kubwira oya usabye ruswa. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye na Gabriel Dufiri uyobora Olcom mu Burundi, atangira amubwira ukuntu buri wese yagira uruhare mu kurwanya ruswa. Ni icivugo gihambaye cyane kuko cibutsa umuntu wese ko agomba guharanira uburenganzira bwiwe mu kudatanga igiturire. Murumva rero yuko ari icivugo gikomeye gihamagarira umuntu wese, umukuru umuto, yuko ubwa mbere kwaho gutanga igiturire ni uburenganzira bwawe kandi no kwigwanya bukaba uburenganzira bwawe. Urumva rero twese tugomba kwanka gutanga ibiturire kandi tukakigwanya kuko ari umwasi w'amahoro, ari umwasi w'iterambere, ari umwasi w'akazoza kacu twese muri rusange. Ishyirahamwe ryanyu riramaze igihe risemerera ritera akamo gasaba ko abategetsi eka abantu bose batobandanya bashira imbere ruswa kuko ruswa ibuza iterambere ry'igihugu. Gushika ubu utwamo twose dukorwa eka n'abategetsi batera akamo ruswa isa n'itariko iratuzwa mu misi ya vuba. Ku bwanyu ikintu cabuze n'ikihe kugira ngo ruswa igirwe nk'umuzira mu Burundi? Icabuze ni ishaka rya politike riva mu majambo rikaja mu bikorwa, nico conyene cabuze. Rero ico cabuze umunsi coramuka gishizwe mu ngiro iryo shaka rya politike riva mu majambo rikaja mu bikorwa, niwo munsi tuzoba tugiye mu vy'ukuri kurwanya
igiturire mugabo uno munsi ntitwibaza yuko ibyo birashoboka kuko turabona ko amasoko ya leta murabizi nk'ibice birenga 70% by'amafaranga leta ikoresha ubu uya arenga imiliyaridi 2.7 mu mafaranga y'amarundi ibice 70% by'amafaranga byose bya amasoko ya leta ayo rero nta n'imwe guverinoma ishobora gutangwa atagiturire kigiyemwo ni ibintu no muri leta bazi mugabo bitarashobora kurwanywa rero tukizera neza yuko leta niyaramuka ishize mu ngiro ibyo kurwanya igiturire nta kabuza n'igihugu izotera imbere twese tubiraba mwihweje mushirantahe Gabriel Rufyiri imigambi n'ingingo ziriko zirafatwa mu Burundi murizeye ko umugambi wo gutuza ruswa utagisubira inyuma uzoteba ugashika ko mu Burundi turabyizeye kuko turavye inama duheruka kugira iyi yagishwe n'umukuru w'igihugu yitwa Forum sur le développement du Burundi ni ukuvuga ihuriro rukokoma ry'abarundi bariko bariga ingene igihugu coshobora gutera imbere twebwe twarabonye ko hafashwe ingingo hamwe ibyavugiwemo bitoba amasigara-cicaro nk'uko ibindi byinshi byavugiwe bikaba amasigara-cicaro turemera neza ngo bishobora gutora mitende kuko abantu baravuze batajya umunwa kandi abasuku bose batwara igihugu nibo bari twebwe tukizera neza yuko hamwe byoja mu ngiro atakabuza ko igiciro cogwanywa mugabo rero bizosaba yuko umukuru w'igihugu kubera tubona ko bafite n'ishaka atirukanye abantu bose b'abasuma bari mu ruhande rw'iwe ntitwibaza ko bizoshoboka mugabo igihe yobikora akajya umutima amenyo kuko mu by'ukuri abasuma kubagwanya ni ukujya umutima amenyo ntibizoshoboka. Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe Orcom gishinzwe kurwanya ruswa n'ibiturire murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'Amerika. Murakoze cyane ku biganiro